Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu byaba bigiye gukomera muri no minsi mu gihe Leta Tabara yatanguye gukora ibitero bitandukanye kwataka ku Burundi kandi bikanaboneka neza ko Leta Tabara iriko irakorana na bamwe mu bajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leta Evariste Ndayishimiye iriko irahura n'amananiza akomeye cyane muri no minsi aho yatanguye kurwanwa n'imirwi nka yose yaba iri mu gihugu ndetse n'iri hanze y'igihugu, ariko bikaboneka neza ko Leta Evariste Ndayishimiye idakunzwe na gatoya kubera ibintu iriko irakora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi nk'intambara iriko iraba hagati y'abategetsi batandukanye yaba urongoye gisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, yaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, yaba n'abagwizatunga n'abandi bajenerali bahambaye cyane batungiye mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni byinshi biriko biravugwa mu bisata kijanye n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abanyagihugu bafise ubwoba bukomeye cyane bakibaza ikigiye gukurikira nyuma yaho bamaze kumenya amakuru menshi atandukanye yerekana ko umutekano w'igihugu utifashe neza, kandi amakuru anateye ubwoba kurongoye igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho muri no minsi iboneka ko yamaze kwitakariza icyizere kandi azi neza ko nawe umwanya n'umwanya ashobora kugandagurwa canke se agatembagazwa ku butegetsi agapfungwa, kuko inama zahuje abajenerali nka bose barwanye muri FTD zaremeje ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gukurwa mu mabanga yo kuba umukuru w'igihugu, kuko baramaze kubona ko ariko arabahemukira kandi barazi neza ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu n'umugambwe. Murazi ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ikintu ushaka nuko indongozi zawo zama zinyonora amatungo ya leta kandi zigikorera icyo zishaka atacyamira, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugera ku butegetsi byarabonetse neza ko hari ibyo ariko arahindura na rijya yagiye agorwa cyane, ariko bikaboneka ko abamwegereye aribo bariko baramugora kandi bari mu nzego zihambaye z'igihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu yafashe umwanzuro nawe wo kugira ko avuga ko atamwizigirwa afise. Murazi ko aherutse kuvuga ko abashaka kumutembagaza bari mu mugambwe ku butegetsi kandi bakaba banicarana buri munsi ari bamwe mu ndongozi zikomeye cyane z'umugambwe ku butegetsi, kandi akanavuga ko bari mu bisata nka byose by'igihugu c'u Burundi. Ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi bishobora gutuma umutekano uhungabana, na rya makuru menshi atandukanye yemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yoba yaramaze gutoroka, ubu ngubu akaba atakiri kubarizwa ku gataka k'u Burundi, ari naho bamwe n'abandi bari guhera bakeka ko Generali Arengiyome Bunyoni ari we ariko aratera inkunga Leta Tabara, kuko murazi neza ko Leta Tabara imaze igihe kitari gito itagitera ibitero mu gihugu c'u Burundi, ariko aho Generali Arengiyome Bunyoni atorokeye niho Leta Tabara yuburiye umutwe kandi iza ifise ingufu zihambaye, binaboneka ko ishobora gutera ibitero ahantu hose ishaka mu gihugu, kuko irafise ibigwanisho bikomeye kandi yanavuze ko ifise abagwanyi benshi cyane mu mihingo yose y'igihugu cy'u Burundi. Ariyo mpamvu abanyagihugu bafise ubwoba bakabona ko ibigiye gukurikiraho ari ibintu bikomeye cyane kandi bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi. Murazi nk'igihe CNDD-FDD yari kiri ku rugamba nk'ibitero yagiye, murazi nk'igihe CNDD-FDD yari kiri mu ishamba yaragiye ikora ibitero bikomeye kandi bigahitana inzirakarengane z'abanyagihugu batari bake, aribyo bigiye kugaruka muri no myaka, aho Leta Tabara yatangaje ko izashira ibigwanisho hasi ari uko imaze gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bisuma bihambaye cyane birongoye igihugu c'u Burundi. Ibyo ni Leta Tabara ibivuga, ikavuga ko kandi yamaze kubona imbaraga zose zituma ibasha gutembagaza ubutegetsi, kandi ikavuga ko kiriko kirayifasha cyane muri no minsi ari uko hari abategetsi bakomeye cyane, yaba abakorera mu gisata c'umutekano baba abanyepolitike bahambaye bo ku rwego rwo hejuru bariko barayitera inkunga, kandi bakaba bashaka kuyiha n'ibikoresho byinshi cyane bizayifasha gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru menshi ariko arahererekanwa aremeza ko Leta Tabara
iriko irakura ibigwanisho mu Burundi bikagenda mu kinyegero gikomeye cane, ariko ibyo byose bigakorwa mu ruyeri rukomeye cane, bigakorwa n'abashaka kwikuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi intambara Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ararwana n'abagwizatunga, kandi iyo Perezida ariko ararwana n'abagwizatunga yisanga ariko ararwana n'abajenerali nka bose, ariyo mpamvu ibintu bibaye nabi cyane muri ino minsi ya nyuma, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yari ariko ararwana n'umugwizatunga Ziranotse, mu gihe amasoko menshi atandukanye yemeza ko amafaranga Ziranotse atunze atari ayiwe ahubwo ari amafaranga y'abajenerali benshi cyane, ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye kumutsinda bizamugora cyane ku rugero rwo hejuru. Hari amakuru menshi yateye ubwoba atandukanye ariko aragaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba buriko buragera ku mperuka, ariko abarundi n'abandi batari abarundi bakabona ko aho kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yemere igihugu cyongera gusubira mu ntambara, yapfuma agatanga imihoho akarengera indiri z'abarundi batari bake, kuko natuma amaraso yongera kumeneka mu gihugu, igihugu cy'u Burundi kizaba kibagiranye kandi nta nubwo kizongera gutera imbere, kuko biraboneka neza ko Burundi bukiri mu njyane zihoraho n'intambara za buri munsi, bishobora kuzarangira biteye ikibazo gikomeye cyane. Ubu ngubu mu gihugu harimwo akajagari gakomeye cyane, aho umuntu umwe ku giti cyiwe ariko araduka akavuga ibintu runaka, undi nawe akaduka akavuga ibyo ashatse, biriko birerekana ko mu gihugu ata mutekano uhari, kandi bikerekana ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa mu gihe umuntu wese afasa umwanzuro kandi akawufata ata kintu na kimwe arebyeho. Hari imbonerakure iriko irafata imyanzuro, ariko bikaboneka ko ari imyanzuro iri kuza ivuguruzanya n'iyo igisoda cyafashe. Biboneka neza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye burimwo akajagari gakomeye cyane. Shabani nimubona asaba imbonerakure z'Imuyinga kubika imyambaro y'igisoda, mu gihe igisoda cyo gisaba ko imyambaro y'igisoda yose yajyanwa aho ikwiye kujyanwa, ikajyanwa mu basoda, ariko Shabani nimubona we akavuga ko batagomba kuyijyana, ahubwo bagomba kuyibika mu mazu yabo bakarindira irindi tegeko rizatangwa na Reveriyani Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi, kuko niwe ariko aratanga imyambaro y'igisoda, kandi akavuga ko hari intumbero afise muri uko gutanga imyambaro y'igisoda, aho abandanije guhereza imbonerakure imyitozo ikomeye cyane, imyitozo ya gisirikare, aho benshi baraba bakabona ko Reveriyani Ndikuriyo ariko arategura igisoda kizamurwanirira igihe urugamba rwo kwikuraho General Evariste Ndayishimiye azaba arutanguye. Aribyo biriko biratera abanyagihugu batandukanye ubwoba, bakabona ko igihugu cy'u Burundi cyaba kigeze ahantu habi cyane. Nimba hariho imbonerakure ihambaye mu Burundi kurusha izindi zose ni Shabani nimubona azirongoye mu ntara ya Muyinga. Nimba kandi hariho umuntu w'intakorwako mu mabi akora mu Burundi ni Shabani nimubona nyine. Mu gihe bwaca igisirikare kibuza imyambaro isa n'iy'abasoda be n'iy'abapolisi, kandi kigasaba ko iyo myambaro yose isubizwa abasirikare, Shabani nimubona we yari azi ingingo buca ifatwa, maze aca yandikira abarongoye imbonerakure mu makomine ya Butihinda na Muyinga be no mu mazone yose ko babwira abo imbonerakure zikabika iyo myambaro, akavuga ko batazaziha igisoda ahubwo bakazazinyegeza, kuko itegeko rizava hejuru rizababwira ico iyo myambaro izakora. Mu ncamake igisoda gisaba ko iyo myambaro ikurwa mu banyagihugu, Shabani nimubona we agategeka ko iyo myambaro ibikwa. Mu yindi mvugo we isaba ko iyo myambaro inyegezwa kugeza hatanzwe irindi tegeko riturutse hejuru kuri Reveriyani Ndikuriyo. Izo mbonerakure ziriko zirakorera amabi atandukanye, ariko zikayakora nyine azayatumwe na Reveriyani Ndikuriyo. Agira ati nimuzibike, ibisigaye ni hanyuma tuzabimenya. Izi ngufu za Shabani ziva hehe? Shabani nimubona amaze imyaka yose y'ubutegetsi bwa CNDD avugwa mu mabi menshi cyane yo guhonyora agateka k'azina muntu mu ntara ya Muyinga. Amasoko yacu avuga ko no mu bwicanyi bwakorewe abanywanyi ba FNL muri 2006 i Muyinga, Shabani nimubona yoba yaragize uruhara rukomeye cyane. Yagiye kumenyekana cyane mu bwicanyi bwiswe Safisha inyuma y'amatora ya 2010 mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Shabani nimubona niwe yica akakiza mu ntara ya Muyinga. Perezida Nkurunziza ubwiwe yarigeze kumugendera. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ntibyahagaze. Cyane cyane kuva Reveriyani Ndikuriyo abaye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, akaba ari nawe ariko aratuma
imbonerakure gukora amabi ahambaye kandi zikononera abanyagihugu ku rugero rwo hejuru. Mu kazi ka misi yose Shabani nimubona ni umukuru wa zone Cumba muri komine Muyinga, ariko afise ububasha busumba kure ubwa buramatari w'intara ya Muyinga. Shabani nimubona araha amategeko abajejwe inzego zitandukanye mu ntara ya Muyinga bakayubaha, harimwo abajejwe ubutungane muri iyo ntara kubera azwi ko yishikira mu bategetsi bo hejuru mu gihugu. Ushaka kuramba mu mabanga yiwe Muyinga yirinda kwiteranya na Shabani nimubona. Iruhande yo kuba umukuru w'imbonerakure mu ntara, Shabani nimubona ajejwe iperereza ridasanzwe rya Reveriyani Ndikuriyo mu ntara. Kuva afashe uburongozi bwa CNDD, Ndikuriyo yarashizeko iperereza ryiwe mu ntara zose. Shabani nimubona ni umwe muri abo. Shabani nimubona agendana ivyuma vyo gutumanako amakuru nk'abasirikare n'abapolisi kandi nta n'ivyo anyegeza. Amakuru y'ibanga avuga ko anagendana ibigwanisho bicira umuriro. Muri ndondeza Shabani nimubona tumufise mu bantu bihaye ibara mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero no mu kuboreza igufa abanyagihugu. Gukubita abo ajejwe ni ingendo isanzwe cane iwe. Gutwara kwiwe bisa n'iterabwoba gusa. Shabani nimubona ni umwe mu bitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Ni igihangange ku rwego rw'intara kandi ni igihangange ku rwego rw'igihugu kuko aratanga amategeko aho ageze hose ku buryo asigaye atandukira akava no mu ntara yiwe akajya no mu zindi ntara gutangayo amategeko. Ibyo byose biriko biraba birerekana ko igihugu c'u Burundi kirimwo akajagari gakomeye cane, kandi ako kajagari kakaba kariko karaterwa n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zidashaka Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi nyine ko nk'imigambi nka yose Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza bigaragara ko hari izindi ndongozi zigenda zinaniza kugira ngo abanyagihugu babone ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishinga kuvuga gusa kandi akavuga ibyo adashobora gushira mu ngiro kugira ngo igihe kizaza abarundi bazagumukane Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze abashaka kumutembagaza biborohere, mu gihe muri no minsi hari akarwi k'abajenerali ndetse n'abakoloneli kariko karanuganuga gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi kakabikora mu gihe gito cyane, ariko kakaba karabanje gukoresha Tabara kugira ngo ibanze ihungabanye umutekano, maze abarundi bose babone ko igihugu gifise ibibazo bikomeye cyane kugeza naho umutekano wabuze. Ibyo bikazabafasha kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni ngaha duce dusozerera amakuru y'umugoroba twari twabateguriye. Wifuza kuzajya baba mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyona kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.